Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Iyo partenariat yatwe nawe yo bimeze gute? Uvumenga sindiko ndatahura neza. Naje bushaka kwagura ivyo nkora je no mu vy'amateleviziyo alinye nta kibazo mugabo bien sûr unyemereye kukwemerera nta kibazo mugabo usanzwe mfise umurongo ngenderako ivyo bita ligne éditoriale aho ngira urumva twobanza kuvyumvikanako. Vyahavuye bigenda gute? Aha rero usanga kwina yasekutse ninge mpamagara kanyenyeri ndamubaze ko atamugumukanye. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Kin. Karibu kuri bar resto chez moi. Merci madame Alice. Ariko wacerewe? Mumbabarire vyangoye. Ni vyiza kwiexcuse ariko ni wamara gutangura akazi ko guserva. Bizosaba kuzinduka imisi yose ugashika ku gihe uko abakiriya bo. Bira gutwengeje. Oya, non. Sorry na quand même mashize kuri statut, ni juste ko kantwengeje. Queen. Ubuze? Woshora kwambura ama écouteur. Sorry, ni audio mu bese wandungikiye kuri WhatsApp. Amasoro baye menshi. Donc ubuzima bwawe ni telefone umwanya wose. Ni appel en groupe twagize n'ababesto nariko ndabasezera. Bisigura ko wacerewe uri kuri telefone rero? Non, en fait, so c'est juste ngiranze. Haja hakoroka clip shasha y'umustar wanje mfana cyane. Sha ikirasamaza ukuri. Madame Alice ni heno charge? Queen ma chérie. Dépose la téléphone. D'accord. Ico womenya coco. Ibintu bigiye guhinduka. Gute rero? Aka kazi ko guserva gasaba ko telefone uyigiza kure. Uranyumva? Urabitahura? Presque. Donc bisigura ko nzomara umusi wose ntaravye ntanavuganye n'abagenzi. Ego. None wewe iyo wasohokanye n'abagenzi bawe bakabakira nabi bihora bikunezera? Sawa yakwera. Ibyo bimboro birahara sana. Aho rero nungaha rero twiteze ko ufata abakiriya neza udasamazwa n'ikintu na kimwe ku buryo bataha bari satisfait na care yawe. Uranyumva? Sawa. Uri prête gutangura akazi none? Coco. Colombe. Colombe ya ukolombe kwako. Kama tu akirofa. Masheti yanjye yasize. Uratanga no gukubita. Uriko utakazuba. Ndakwabizirinde usubira. Wihe. Ndakwe urusura ucugana uhamagare papa wandakwe. Kuri nduru ngaho. Je ndumusazi rero. Ukurano ngano kwe. Ndakubita. Maze uje kubanguranya abana baramaranye. Ntiwumvigire bako barajya. Ukuratera induru ndakubita. Ndakubita muco wamagara papa wandawe. Wabo urawa. Gika. Yumva ko bamaranye. Ndakongera irindi. Gikano. None kumengo ntacyo bikumva. Wapi kuri je ndigire kwa bangura. None yumva ko barajya. Mana ni kubaho je umuri. Urarize. Ya bintu birakomeye. Muri mana narajana yigize. No Oya ni pareka kuvuga ngo abana baracagukeneye gikano ntiwo. Aba bana nukujyana gusa. Bari mitayimoni wano. Abana niko bameze. Abana niko bameze. Junior na Colombe. Nimureke kugwana. Numva no batankomoka. Abatakagenda. Junior we yananiye. Hanagura yo mosozi ntibanakubone kuri kurarira. Wigumye nk'umugabo nyene. Ndazi ko bitorosha ariko reka kuca urira imbere y'abana. Hagarara ko umugabo nagerageje mugabo. Chance vraiment. Ndakumva. Mugi imbere y'abana urayamira. Ukifata nyene. Tuje kubaraba. Reka tuje kubareberega ibintu birayanga. Vamuko.
ariko nirirengaje niyo hadatutse Colombe ko Sandra ariwe yakweza ingwane zose Colombe bikamubabaza ingwane igahera Gika nta muntu n'umwe situation itoreye ariko envoie toi un signal fort urumva wikomeze nta mburi idahita bino bintu bizohera bizorengana amazi yamaze kurenya inkombe vraiment neza mugire ndi mu gusoma nturi oya reka kuvuga ndi ngaha Gika ikintu cyose consumwa dusubira nicyo gituma na bashobora kumfasha iki kintu na kimwe aho bigeze mwambi bivuge sikiza ndakubise Hehe, mami. Sa. Nyine araja kuri shete short today. Aranzanye hewe. Ndaje gukuraba nawe mbona ingene usigaye wabaye inkumi. Serieze nahonye n'ukwakira abakiriya. Queen, ndagutuye ingene uniforme y'abaservezi gutotse. Aho, yewe urantangusha. Kasha turasubira muhira we urambona. Queen, jewe rero nzanira aga smoothie kamango papaye. Okay. Mama nawe urazi ya jus de pomme yiwe y'amafana misi yose. Ah non. Jus de pomme zaheze. C'est vrai? Gusa nawe urazi ko udashobora kubura. Bon, ntaco ku mama canda yituma hanze. Baza n'agakanye Queen wanje. So, no so. Tutwizera abashikira do not worry. Okay. Hamisho gufungura? Banzuzane kwanza ivyo kunywa tukubwira. Hama nawe ni waheza uze kugira effort. Alors chaque cousine boss lady wanje ntubona. C'est pour ça que je t'aime. Hemi. Reka mpitire gatuga mu client arampamagaye. Okay. Emwe. Arisa tutsamusororera. Hewe nukuri. Kakutse. Kuri kwimara Jess no kwibajije ko Queen yofasha ubu sérieux agakora ikindi kintu atari telefone yiwe. Hano kanye. Burya babajene bononwa hanini no kwirirwa mu matsi. Bunamye kuri ayo matelefone yabo. Ntaco wobabaza. Sha. Reka turindire turabe. Nyamara ibyakwina nibimenyekwa. Na Jess ndavyitse. Reka turindire batuzanire ndaguha amakuru ya Funderima. Aho mwana. Ibiyago vyanyu byavyaye iki mama hamwe twamwikeka ngo numwesco twaramwihenzeko ika Funderi mama numu businessman ari sérieux cyane kutumva ko na contrat yazanye ambwira ko akeneye rapport chaque mois mumba rireka nyenyeri waje eka n'umugabo w'ijambo umve yanyuma rero mama aheramaze gushira kuri konti ya Kan Web TV tranche ya mbere ya financement kanye aha none ubwira umbwire ko konsora mama yaguhaye y'akazi gamwana oya mama nawe tekana tafira muzi kwiryo kosa ryo gusesa naturikora nganda kwizeye mwana ndazi muzokorana neza asha ego nukuri aha rero mama naramanje kumuha gasopo imbere yuko dusinya kontra gasopo ego ko adashobora kunkoresha ivyashatse vyose ngo nuko impaye ayo mafaranga yiwe mwenda ho umiwe uzohavubura umugabo mwana umva mama none wabaye nk'aba bakobwa b'ingare bahangana n'abagabo bangana n'abasega mwana mama nukuri ega mama sukumuhangara urazi hari umuntu aza akagufasha ibintu agaca yibaza yuko yakugutse oya ujya buzuriruka kuri umukobwa utegerezwa kuba na cyane burya umuntu nk'uwo ni nk'umukoresha wawe erega mama kubaha ntibisigura kuca wemera gukoreshwa ibintu byose atabwenge ushizemo basha yarakwiteze reka azokubona azombona nyene ega mama baba jeune benshi niyo byije baguyemo aha kugira bashikaho bicana nuko bapfa kwemera ivyo bakuze bababwira atabwenge bashizemo shikindi si ubu benshi barakokreta niko mugabo uvuze ukuri urazi ugwaruka twambuwe rwahenzwe n'abakuzi ibaze bakarusheta ku rugamba baruhendesheje udufaranga ca wibaza frere burya ni benshi twabuze muri ubwo buryo jewe rero gamama ndakubwira muri Kan Web TV ivyo ntibizombako na Funderi nabanje kumumvisha neza ko no kuri izo miliyoni ziwe nzobandanya nkorera mu karangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru kuraba neza ngo ujya kwinara tuzaniye sha
ukuri umunsi naronse amahera akwiye nzogura agaparufe nako nze ndaja muri karaoke mota neza nanje ariko mugasikera burya mbega basha abo bafuniseri iwabo ntibwira ubu nugira mbazi iby'amafi muri iri joro ingenda hehe n'igiti kwe alo wamaze kuryama eka ndiko nditegura nje guterama mu bandi urarinda toyoyo sa urarinda ndagahanwa kubera uri kumbwira ko uje kwinezereza mu bandi uzi neza ko dosiye naguhaye kunaniye marshe yanje wayihaye nde isoko yatahiye wazanye dosiye kwije ibisabwa utikiga wa mushenzi we kiti ntuntuke wewe wazanira iki dosiye dakwije rica ribikose giwanje ubu noza ibyo bizaho mu maso yanje ingo kweri je ndabisubiramo uribagiye toyoyo nibagiye eka jewe sinibagiye je njana n'abakwije ibisabwa agakanya uribagiye amagenzera nagize kugira ngo wicare ku ntebe y'ubujera umenye urafitiye ibyo nirikomeye wewe warakoze kuhanshira mugabo nikica kiba icitwazo co kunkoresha atani impembo mbona none impembo niyo kiboneka gatoyo iboneka hehe ije sinarize batabwenge ubwira bwa bundi muta jewe mu bwenge buke bwanje wakijuju ubufise uba wibuka iyo yizire wicayemo nyeneyo eka ni gwawe mugabo sihuri igiti wewe ntuzi n'ibibazo jewe nirigwa ndahura navyo hajya kuri izina urabindusha rero sindabikurusha ariko nahisemo gukorana n'abakurusha kubitorera umuti kuko bobo bari ngaha abo nabo ni bande umviriza muta reka kuncereza abantu mbaza birebire wewe tahura ko jewe toyoyo abantu batagira tomorrow uravyumva bagorewe mu buhungiro je natahuye kataco bazomfasha kinini toyoyo niko ndakumva gusa nyarutsa nigire muri karaoke toyoyo ndakumva ako kagayi ayo manyama uzoyazira urabuze umukina wewe wishura jewe gicisha beno toyoyo ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Kanyenyeri arumvisha Funderi ko kubungabunga amahoro bitaraba abajejwe intwaro gusa ko akazi k'umuntu wese n'abamenyesha amakuru barimwo mbega namwe niko mubibona intererano z'uno munsi reka tuzihereye kuri Thierry ava mu Musave muri komine Makebuka mu ntara ya Gitega yagize ati Kanyenyeri ivyo yabwiye Funderi nivyo ati kuko amahoro n'umutekano dukwiye kubifata nk'umugenzo ahubwo abantu bose bameze nka Funderi bakwiye kwihanura n'akarengo ubuntu burihabwa Wini kubw'Imana nawe n'umunywayi wa Murikira Ukuri yagize ati ivyo Kanyenyeri avuga yumvisha Funderi ko kubungabunga amahoro ko bitaraba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano gusa ko akazi k'umuntu wese n'abamenyesha amakuru barimwo ati najewe niko ndabibona neza cane ati kuko nk'umuntu wese ahari hose mucajejwe cose kubungabunga amahoro nico gikorwa ngombwa kandi cambere ati kuko ahatari amahoro ati haba intambara nayo nta ciza na kimwe kiva kuri iyo kuko vyose birahagarara hakaba urudubi ati kuko intambara ntiyubaka irasambura ati mbere na nyamafaranga Funderi avuga ko afise ntayo yoronka atamutekano hari Nkuru nziza Jean Bosco nawe n'umunywayi Murikira Ukuri ava mu ntara ya Rutana muri mpinga Kayove ku mutumba wa Rasa yagize ati Kanyenyeri ndamushigikiye ati kuko umutekano urabwa n'uwari we wese utaravye naka canke kanaka ati nkanura Kanyenyeri gukora umwuga wiwe akima amatwi basesa nkuyoza ati kuko hareba adashaka ko kuri koja habona bivanye n'amakosa bakoze muri kahise
Eloge Diva nawe mu rugazi yagize ati ivyo kanyenyeri avuga n'ukuri ati kuko irusanga imitima yabo ntiramera neza ati Funderi akwiye kumenya ko umutekano ategerezwa kuwukingira bose ati kuko ni karahara mu ruganda ntibacure. Ubu naho ni wa mwatu asomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho turabona yamuremye Richard aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe ku mutumba wa Gitunga yagize ati izo mpanuro za kanyenyeri nizo gushigikira no guhimiriza ati kuko karahara mu ruganda ntibacura ati kandi ngo ahari amahoro umuhoro uramwa ati amahoro nayo gushigikirwa na bose utavanguye ati kuko iyo ahungabanye abantu baragira ibibazo ati twese rero dushigikire ico cose gituma hagwira amahoro ico yahungabanya naco tukigwanirize hamwe. Undi munywa yatashoboye kwivuga izina yagize ati ndakeje cyane kanyenyeri kumwitwararika afise kubijanye n'umutekano w'irusangi ati ntawo bideha umutekano ntubungabungwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abari mu ntwaro gusa ahubwo n'abamenyesha makuru afise uruhara rudasanzwe mu kuwubumbatira no kuwutsimbataza ati na cyane mu gutanga inkuru zitosoye neza ataho zihengamiye ati kandi ataho zikomeretsa ati mbere abanyerusangi bose atawuvuyemwo barafise igikorwa gihambaye mu bijanye n'umutekano. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Merance Irankunda ava mu ntara ya Rutovu neza na neza Musenyi yagize ati ego cane kanyenyeri ndamushigikiye cane ati kuko umutekano n'uw'umuntu wari we wese n'abamenyesha makuru badasigaye inyuma ati kuko umumenyesha makuru wewe azi imbere haba mu nkuru yatohoje akayitanga uko bitategerezwa irashobora gutera umutekano mukega ati kuko iba yatanzwe uko tariko ati rero no gushikiriza makuru yatohoje adahahamiye amaronko ayaca nkariya n'abakora mbere barayamaze bati uheza kugoka ibigori bikera. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo igice muheje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mu kiyago ca kanyenyeri na nyina kanyenyeri aragerageza kumvisha mama wiwe ko benshi mu gwaruka barinze bashika aho bicana kubera bemeye ivyo ababakurira bababwiye vyose atabwenge bashizemwo. Mbega namwe niko mubibona? Ndasubiramwo mu kiyago ca kanyenyeri na nyina kanyenyeri aragerageza kumvisha mama wiwe ko benshi mu gwaruka barinze bashika aho bicana kubera bemeye ivyo ababakurira bababwiye vyose atabwenge bashizemwo. Mbega namwe niko mubibona? Akabazo murakumvise mukamufise cyo mushikiriza twandikiye kuri ya numero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 792 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.